umujama afite ijwi mani ijwi rikaze vyatari mugabo muravye iyo turi muri hari uwa mbere hari umuntu twa Yani Santana ah oui wallah Allah donc spectateur Santana gifaransa ci MC eba mkubwa sana ntagiye kubiga cy'indege abantu bose bava ku LANDRY PROMOTER kuko utagiye kwakira uri ogopa English beti bakibaga yuko mazi imisi ndi mu maformation ngiye kwakubita umuntu hamwe na maka siye ko ndavuga n'amazina yabo y'ikirundi umuntu wese azi ko namusabye service akanyima ndamuvuga kuri media nkawe nshobora kubona ejo ngo ngiye kuvumbura abaganga we n'abaganga wapi na wapi abaganga habwo uvuga ati ngiye kuvumbura umuririmbyi w'umuganga ko sisi je nagukunze je me donner au moins Icyongereza cyane we ni wari rwatimaye cyase kuvuga vuba Scott nakata nona micro tu ya Magic gusa Magic murarinda niwe mwagiye mwenye Magic murarinda nakuma kwatimaya nakuma kajwi nyuma ngo timaya how are you timaya how is it your flight Kiingereza wa journalist nisikia ka boss nyuma behind how is it your flight Mary nawe go can I give me go collab go can I give me collab go timaya go please go I'm maili I need to working with you vuga icyongereza neza mutabiza murahora muhamagare twe barukovuga wabicoco tuze abantu bari to speaking icyongereza neza nilikupenda ukanipenda hapo tulipokwenda kichani nilitenda nilikupa unachotaka nikakupa unachopenda hapo tulipojirusha tulikwenda kidozi klava dozi mara peti Swiss mambo ya misosi ilikuwa ni odelis kidozi ndala state mpaka Saga Beach kila tukisaka pochi usiku na mchana tunafanya kama party yote sababu ilikuwa nikuizishe nikufurahishe nikumungalishe wapo mniksi wenzako wapirikishe lakini hayo wetu leo na kwamba yana maana nilishangaa sana uliyosema hapo jana pesi ipokwisha hari kera Biraharu LANDRY PROMOTER fara mbele ya wazio jina langu Karicho mama we LANDRY PROMOTER hari kera anapakula na kulala mlala hoi boy wa Kamenge wala fai nilikaa chini guys makunzi wa Magic Channel bana enda bakumbuye cyane gose uyu mwana akunda kwenga silvupe Yo, what's up? Bakunda Magic Channel TV, bakunda Plus 257, bakunda ba entertainment, bakunda showbiz muri rusange. I hope ko meze neza. Uno munsi uri munsi mwiza cyane twaseka nzikugaruka hamwe na my sister CYCY. Umeze neza? Meze fresh. Urakomeye cyane. Neza cyane. Uno munsi turazi kuvuga cyane. Uyu mukobwa avuga nk'uwamize flash vuga. Kuri manzi. Oh yabaze kwimanzi kayifoguta. Atazana bya Bella. Atanga kwimanzi. Abaze kwimanzi. Maze turi kumwe n'umuntu ataguma hamwe n'umutananirwa umusaza. LANDRY PROMOTER. Wagwana brother. Chimeze fresh. Meze neza tanta. Meze bonda shimimana ebana ni salade kabisa nakavumu. Ebana kabisa sio taba amigos. Ini santi budget travail ni na mazero kilometre barazizi ba dramati ba santi budget travail banani barazizi no abazamba ni mubazi. Ini zimenyere ni brand. Unapendeza papa. Ebana. Asante sana. Usome ikintu cyanditse ngaha. Ndabisoma fresh. None wambara ibintu tarazo? Ndasoma neza. Niki brand nyene. None wambara ibintu tarazo? Ya nini simu bya football ibintu cyane cyane. Wanacho bisoma. Luzande. Bya football. Tura. Si pantazi na pantazi. Bisiguri. So LANDRY PROMOTER neza. Yaje mize fresh. My brother. Urazi ikintu cyambere nkunda kuri wewe. Urafise voix donc si voix singuvu donc vuga yawe rafise inguvu asante ndakuravye ingene ureha ingene ungana uronze ariko ijwi ryawe ariko Landry je sinzi kintu yarabi abantu bo muri match agombwa bose baronze none je bose baronze oya none eka shaba ba compliment eka nakubwire kwanza ari umujama ari umujama afise ijwi mani ijwi rikaze vyatari mugabo muravye iyo turi muri hari uwa mbere hari umuntu twa Yani Santana ah oui wallah Allah donc spectateur Santana gifaransa ci MC eba mkubwa sana umuravye ijwi giye ukacumura abantu ni Santana niho bimuha ngira te nawe ijwi ryawe ndarikunda
ariko iganogeze gukurikirana ko uravuga umwihwezo donc w'indirimbo w'imiziki yana nimekipenda sana ofisi voix wari pose donc warona kumenga self confidence kandi akongera mwari mwabitego nyine baje kumutora minushi ku radio ngera yakaguforo nabibona saba chama minushi ko murezo gani minushi ari mu biki vrebo mina minushi nyine none minushi umutipe ni inde bana umupeti wanje ni so Landry Promoter urashobora kuramutsa abakunzi ba Magic Channel bakunzi ba Magic Channel TV mumeze gute nitwigera tunako kiretse yo twigirishije behind the camera Scott professional my brother imisi myinshi rasta wangu nenda nagukumbuye ubu nibaze ko haronse n'umusheri basi vraiment kuko jewe imyaka tumaranye na Scott yegeze kuba akunda ndabivuga ndamusamu Scott rero abwiye Scott umva ari kunigira umwana mwiza nyene ko umuravye no mwenyene navuga mu mama n'amasabira atavuga ariko rero wewe gusa mupoeshe tu kidogo mugabo ngumengo kadimu kaguruka ari muzoga korora hasi oya uragashira hasi nese uzobugiye kumara abo karagaciye moto abo waje ukaronda nta muntu Benny Bella ni Krista niwe muri kumwe akobona wowe urasara umuhungu nawe nyene ntiyoroshe samwe ico gihe namuvanga none muvangikije sinabihevye ico gihe nabikora mugabo urazi ko Scott rero atwumvikanishije twahebanye Landry Promoter reka tubandanye ikiganiro cacu turekane na Scott twaje kuri Landry Promoter Landry Promoter uwo kubwira Landry yideclive mu majambo 3 uvuga gute iyo sinovuga na vyinshi nkuko abandi mura nkumbona bakunda kubivuga mvuze Landry Promoter ndamudondagure neza na neza novuga ko Landry Promoter first star umutananirwa because Imana niyo mutananirwa wa mbere ariko turi vyariho vya Yesu Kristo ngaha kwisi je nkaba nahoze ndumukorezi ndi cabona cha Yesu Kristo ngaha kwisi kwa warabatijwe aranasangiye none ikashe nivako kashe ugumura umukorezi kuri parwa kuri altare nyiranda je narakore urumva ndi cyariho cha Yesu Kristo ngaha kwisi mbana ukaba warabatijwe waranasangiye ivyo byose narabikoze Imana nabivuga ko ari umutanirwa ya mbere kwisi natwe turutumana duto rero nanje ndi cyariho cha Yesu Kristo ngaha kwisi nimba Yesu Kristo mujara umutanirwa nanje ndumutanirwa kwisi ndumutananirwa ndi umuntu akunda gukora cyane ivyo birakwiye kuba wara no kwivuga cyane kuruta ibindi bintu byose no nka dondagura nkagira ibiki Landry Promoter uri mu wa mbere uri mu bantu ba mbere bagwanira cyane umuziki w'u Burundi cyane birakorohera cyane kugwanira umuziki w'u Burundi bikorohera gute ubikora gute ubwa mbere byari byarangora kubera ko nashaka kujana nibihe nkajana nandi ma television nkajana n'ivyo abandi bagezemwo mu kugwanira izina ry'ubutananirwa cyo mu kugwanira izina rya Landry Promoter kugira nkume kuri page nkume mvugwa cyane ugasanga ndiko ndata ligne editorial ya television yanje ugasanga ndiko nja muri showbiz ndiko nja muri showbiz ariko itereke umuziki w'u Burundi ugasanga ndiko nja muri showbiz byararyoshe aratesa arakaze bamufatiye mu nzu aryamanye n'undi mugabo bamujyame ndacakubwira ugasanga nyene turi muri ivyo mugabo nsanga agenda umurida habo nsanga nije namandukije abandi maze kubandukiza bo bacabibamwo cyane bamaze ko babibayemwo cyane umuziki dusanga nta televiziyo n'imisigaye ivuga umuziki atari mwebwe gusa mwari mwari bwazi burya minushi vraiment kamera kana kari professionnel kamera kazana utuntu nyene nawe nico nabanki nara madeba sinze madeba naco bimarira umuziki tudavuga ati rero ko jeje nabandukije ivyo ko barakora ngo bavumbuye barako baragira ibiki akaba ari je natangiye kubikora ni jewe rero guhaguruka nkasubira nkayintumbera ibintu abavuga yuko igihe wagenda muri université Université de souffrance na maintenance yego arico catumye uzana donc wavuyeyo wize cyane ikintu uzotangura gukora neza ngaha anya pana bijya bintu wari ukora kuko ntukibona Landry Promoter ariko aravumbura navyo tukibona utanyungururije ko ushobora kunduburako urabizi rero je ndahindagurika ndi chameleon simenyerwa tu niyo mpamvu ubona Landry Promoter nkiri Landry Promoter gushikura umunsi nasiko tarabizi je ndashobora kuvuga ati okay je kano kanya Landry Promoter biko bigenda ukureka mpindure igituma ntakivumbura cyane ubu ndafise abandi babikora ivyo ndafise abandi babikora nanje ndashobora kubikora ariko je ndabikora ki professional
ivyo nibisanzwe mu kazi mugenda ndabikora ki professional ndabishiramwo isuku ndabishiramwo karite ndabishiramwo isuku nkabishiramwo ubwenge nkongera nkabishiramwo courage nyinshi en fait si ivyo mvuze ndize ndabikora ariko kandi rero ko jewe kugira umuntu ntamenyere name ndamubera mushashe imisi yose negezwa kumwereka ko ntabiga bintu yamayibaza ko ntoshobora ahubwo ndabishoboye kandi ikindi naco n'ama contract mfise ku ma deals zitandukanye ku ma companies canke ku ma radio hari vyambuza donc si ubaye professionnel tegerezwa gukora ya exactement ndagerageza ariko ntibirakunda cyane ariko tuko biri kose ndashima koze narize ndacasimba kandi ku bindi bintu don't worry ndinga mbaza sisi mumbaze bon turakubonye cyane uri gukorana na familia la familia ya la familia la familia n'umugabo baririmbyi babiri arimo Chinobi hamwe na Haston no bamwe baririmbyi bako barakora neza cyane bafite indirimbo Deception Chinobi naho vyanse yarazimye naho yari yarazimye ari umuririmbyi wa kera kandi akaze urumya abo bandi byangu kuhaje ndakwemera urayiziyo harurinde mbega wirigwa hehe urukundo zo ni zakera nyene zakera za Chinobi rero abo basore bamwe mu bantu kano kanya ndiko ndamanaginga ndi manager wabo no mugwi w'abasore baririmba ariko bafashe cyane Landry bon natwe tuje mu bafasha kubera ko naravye kubera ko irya show ya Ariel niho narindi naravye ibakija kuri stage ingene wacumenga nyene abantu barasinziriye nawo biravye vraiment niho wari uri ni kubera ko mutarabaha imitima yanyu cyane bafite bacageza rega ubwe twabaha imitima banze kutwemeza natwe none kuva ndabatoye nubona ko abantu batankuba Chinobi n'umuririmbyi abindi cyane akaze afise ijwi riniki niwe wa mbere ngamo iyo jwi ryo ntanuma yiga rero ikintu ndindiriye ni giki ubu kuva ndabatoye baramaze kuronka abantu 1000 biyongera ku bafana babo donc nabona maze kubamenya kandi naje ndamaze kubamenya ego ariko acubamenya ko bitara familia ya ni uko iyo cyo bita brand kubera iki wahisemo Ariel mu Rwanda utahise mwundi muririmbyi mu Rwanda ya ni kubera ko Ariel Ways n'umuririmbyi kazi ariko arakora neza n'umuririmbyi kazi afite ama EP zikaze zirenze ziri ku rwego kandi ikindi naco ni kubera ko LANDRY PROMOTER afite brand nini cyane mu gihugu cy'u Rwanda kandi si ico gusa nabandi baracatse nawe se mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu tuzozana nabandi kandi Ariel nawe ni brand turumva cyane abaririmbyi b'abarundi bidogera cyane aba promoteur abantu baorganiza amashow kubona bazana abandi baririmbyi bo hanze sivyo bakababaha ama million sivyo kandi dufite abandi baririmbyi bo ngamu Burundi bazi kuririmba sivyo bashobora kuzuza stade urumva ndavuze stade bashobora kuzuza stade sivyo bonyene urumva ndisure certain je ndemeze jana kwijana yuko nzanye Dramati nkazana Double J nkazana D1 nkazana Berry Music abo bajama batatu bonye canke bane bashobora kuzuza stade bacanga kuzuza handi hantu sivyo bonyene atondi muririmbyi bo hanze arimwo sivyo kweri kimwe muhita ngo kuzana abandi baririmbyi bo hanze sivyo aha mu Burundi nabonye ne bagikeneye uga cent imani shimwe musigaye mushira mu bantu bategura ibiteramo ega biko birazaba Scott navuyeyo wangu bon ubaje ikibazo ciza reka ngire ko ndagitangire kwinyisho first tuze turaraba kwanza na cyane iyo dufasha umwana tukavuga ibintu ku ma medias haya kontra yo muririmbyi no wamuzanye numu influencer donc abashakwe kumutiva ugaruka cyane kumutiva abarundi cyane bon umuntu wese abafite ivyo ariko arakora donc mu guteza imbere ibintu vyiwe cyane ibintu vy'abandi nukuraba kwanza iyo contrat aba yasinye ikivuga ariko usanga nayo amafaranga atamafaranga bayanamuhaye akambwira ati je nshaka kuzindugirize brand mugasinya na contrat okay kuko nanje ndakorera ibi nanje nkorera ibi ayo mafaranga dukunze kuja ku ma media tukavuga ngo ngwimba muhaye miliyoni izi ninzi abantu murimo n'abantu babivuga Landry murimo jewe ntavyo ndavuga akaruruka hafi nivyo n'ubundi nivyo ico kintu mvuze nico akaruruka hafi nufise ngo kuri timaya ngo ubamoye 150 million muri si mwaravuga na Dj Paulin murumva neza ko amoye 150 million antukamugabo Landry amakuru aramenyekana avuye kwande uyareka abantu ivyo navyo ngo bakomesha amakuru sivyo ubwo n'urusaku urusaku ni bwemeye warabonye reka tugende buke warabonye yuko show ya Timaya sivyo sérieux warabonye Sadbi yaruri igituma bitakunze neza ko ntarimo
Kwa ntagiye kuri airport. Oya ndi meya umuji vraiment. warabonye yuko tima ya vraiment yarasindije jamani. Ni kwa ntarimo Sarimo gute? Sinamagaye abantu. Bamayamara make. Ni wahamagaye abantu. Niba mayamara kuye ngo ndabazanira abantu. Ndabazaniye public kubera ntagiye kubwa cy'indege abantu bose bava ku LANDRY PROMOTER kuko utagiye kwakira uri ogopa English beti bakibagira yuko mazi imisi ndi mu maformation. Kubera iki? Macour de soirée sanitaire. Kubera iki none washimye kugirira show ya Ariel kuri Jardin du Peuple. Urumva kandi wewe uzi yuko ushobora uzi yuko ufise abafan benshi ushobora kuduza meme scalpers ajya kuri F. Ushobora kuhuduza wewe. Ni kubera ko first hagani higiranye na Kamenge nawe ni muhira. Ni Kamenge kinama Nyakabiga donc bose barashobora kuza. Ngo mu Kamenge abantu buzuye barababake. Baruzuye ajya ni hanini. Ajya haboro ni hanini sana. Ni hanini sana. Kandi nashatse ko ari rya mbere. Nashatse kwanza simpombe. Simpombe ko kirazira kwigereza ko. Yaza kwigereza. Oya, igituma nahomvye ko strategy nakoresheje. Mu Kamenge no hantu hambere bakunda ikirori kuruta abandi. Abaguma bivuga vraiment ati abanyakamenge muri ejibu. Ngano antwe nibo bari buzengira nkabo. Nje gituma nakubwiye ati wono hariho nabandi bavuye mu mingi itandukanye naro nabari baje bavuye Ngozi za ruguru baje. Nanje byarantangaje ahubwo kinye uvuze cyane cyarantangaje. Rero mugabo navuze ati so kwigereza ko hajya hano niho hantu mbanze ati vyanka bikura hataze umusani ahantu neza kuronka abantu. Anyakamenge ko umvise kari jewe atazakuza kumusupportinga ndabe ingene bigenda kuko cagitera mu canje kira kabiri icambere nakoresheje Oleg na Beri muri Bamako uburera nako ndipima birabaje kubona dramatisho kumwa miliyoni Beri ntuze ya diwana nka miliyoni ko nkoze shondo su miliyoni wewe no canda yari handa yakuye ko usanga mbana ari mikopo chama kirazira reka kirazira kwigereza ko je sindi pole wangu kirazira kwigereza kusimira muri konti. LANDRY PROMOTER ari abantu benshi bakwidogera cyane. Midogo ntiyobu. Ari abantu benshi bakwidogera cyane. Kumaze iminsi atagisanga ndimo. Ari abantu benshi bakwidogera cyane kubera ari we wadanye Ariel. Ari abantu benshi bakwidogera cyane yuko atama interview bigeze baronga na Ariel. Ico kintu kivuga kwiki. Kandi desure certain yuko vyumva. Nanje naravyifuza yuko Ariel akora ama interview atandukanye. Ariko no kubwira neza yuko burya aba journaliste naboneje barantwiza. Bazi kata mu journaliste tegeza saba interview. None ko ikibagenda kukwida. Bazi batamuje. Ni kwa kundi. Aba journaliste canke abarundi tutemerana na Yesu ni bamwe meri wabo. Je ni kumva ko nshaka kubashikana kwa Ariel wese. Baraketa bakancinya bakazungura kaja ku Instagram. Ibana ndi mu journaliste ndakaze mu Burundi shaka rondera LANDRY PROMOTER. Umva doko washaka bande gushikira kwisaya tirandi turashaka kuronka Ariel. None si je namuzanye. Newe ukivuga ko iki none ku bantu abashoye kubisaba naho Ariel wese yarafise akazi kenshi kandi arukuntu yarameze nk'ugwaye twamutwe no kwa muganga burya ni ibintu abantu batamenye turamuhaye aramwe imiti yaramaze imisi agwaye gihe cyose yamaze ngaha bikuba byose yabikora agwaye ariko kubera umukobwa ariko hajeze bana ko yagerageje guhava babarundi ariko yaragwaye yashitse ngaha caragwara bivaye na klima caragwara ko ari iwabo harakanye twe ngaha harashushe yaciye agwara direct malaria ariko kandi ku maradiyo yaragiye donc atashoye kuja yaragiye arakora ama interview ku maradiyo ku ma TV naho zaje imbere barakoze kandi donc je nta muntu vraiment ndababesha na TV none basavye ama interview Scott sumugenzi Scott warandikiye LANDRY PROMOTER ati nshaka iganyo na Ariel Scott nari doga nta muntu wo muri Magic urumva ariko ari doga kuri ico mugabo abandirira abandi nabo urumva bidoga urumva LANDRY PROMOTER Tanzania ndamuzane Ariel ngo genda utange iganiro hajya umudemu munyo yari yigwari mugabo donc yo baguca ko wewe bari ko no cyari gukunda no cyari byari kwa nka gute ngaba bigize vyinshi bigize abasani bigize abasani bimunyewe brand haya akeza canke jimbero gezo na zimposting akeza canke jimbero gezo na zimposting bimunyam big brand kandi abantu baraje neza cyane mfise platforms mfise YouTube mfise LANDRY PROMOTER page mfise Instagram mfise snaga shobo mimi kiya gihe Ariel wese ari mukuza kuntu bivanye na publicité kuntu wagize usanka ukumegana wayigiriye wenyene kandi ari ikaze kandi kubera iki none utasavye ni strategy abandi barabasaba
wikunda rero kuba wikunda kandi ndazi umviriza wowe ko waje kunshikira mu giteramo naguhamagaye umviriza oya naguhamagaye sinakubonye ugira amabaje nguyu je nawe narinzi reka narinzi Scott nambwiye ati none Scott yambwiye ati nande minda ingiye mu mwenyewe ndinjira je nyine sibi umujournaliste hanze no muzi cha ndamwibuka ndakaraba nyine njira nayikukuriya nayikuguha senakumenye ni kubera abajournaliste bose baje bari banditswe bagumye bavuga ati hajya Landry ukungene yabikoze shaze kumenga wamenga ko ari igungirako mu bisanzwe yo gusaba no kwigungura gute mu gihe nkene promotion nanje nkene kudahomba utasabye wasahara abantu wasabye ati mumfashe publicité baka abandi barabasaba yego none deja kubona kandi mugacamupo ariwo nandikiye acambwira ngo kaka ngo sino gupostingira kubera ngo izifoto nta karite zifise karite za foto na 5D guna karite zifise je no namuvuga ngo guna karite zifise acambona bapostinga izindi foto zabandi baririmbye nyene Instagram na karite ahubwo za foto na telefone vuga ati ati mushaka ngo je wowe utariko urarega hariho gusaba ikintu Landry umviriza wowe gwego ngezeko je nzo kubasaba nibiki je muramusaba urero wewe je muramusaba twe tukeneye turakunda twagusaba yewe Landry promoter mukansaba ngo mfashe namaze gupostinga ati ebana jewe je nzoja kuri airport gutora Ariel jewe nta media nimwe yigeze isaba ikiganiro ikabura ikiganiro zaje imbere zarasabye ikiganiro ndakibaha nta mumwe rero baransuzuguye barasuzugurana tu kandi bari bazi ngo nibizo Niki wabwira abantu bose ko yakwidoge ngiye kwakubita umuntu hamwe na maka siye ko ndavuga n'amazina yabo y'ikirundi umuntu wese azi ko namusabye service kanyima ndamuvuga kuri media donc nawe nabwira usore dirimbe biri ku mutima nawe wonyidogera none giye ko nabimenyereye warabimenyereye waje kugira shike ngaha urazi bitutsi je babanze kunuka baza bamaze kumvuka ivyo bisanzwe bushe ndefu je nacho bimunye bushere wa kwanza Landry promoter umujama wawe mu petit frère wawe niko twavuga LG Oleg ugwego aravuye muri university afite indirimbo yitwa araryoshe wowe waguma yiga muri university wowe baravuye muri university wavyifashe mwo gute ubwanjye nararyohewe kubera ko ndi mu bantu bari barushe cyane kubona ari hari ahantu nari ndushe gose kubera usanga ndiko ndatigita ariko narashimira ko navuye hajya ahantu naho haje ntagira formule naho n'ubu nyene turi kumwe twicanye ngano ushika ngaho bazomba ngo bagu akafere kamwe kuburofa gusa ngo bagutwaye c'est simple comme bonjour yani bisanzwe aja abahungu aja abagore aja abakobwa urumva tu nibisanzwe tu birashika ntawo mujija Landry washoboye kuganira uri mu bantu ba mbere twumva ko begere cyane Oleg babajama bigwe cyane mukunda kuganira mukunda kugumana genre mu bintu byinshi usanga muri kumwe none nka wewe Landry Oleg akiva muri university akivayo mushoboye kuganira mbega n'ijyahe jambo ashobora kuba yakubwiye nka wewe Landry yambwiye ati harababa byonyene yambwiye ati harababa muzehe ati ubu byarabaye nabi kandi vraiment irakoze kubona bino bintu bimvuye inyuma atubona kwakira gakiza direct kuko Yesu araryoshe ariko kandi hariho ibintu bimaze iminsi numva mu matwe ko aravuga kuri Oleg ngo agomba kizwe ngo Yesu agira neza kandi Yesu araryoshe donc Yesu nubizi karyoshe Yesu araryoshe donc ako niyo ndirimbo araryoshe irikiraza oya Oleg afite indirimbo twararyoshe ariko sinzi ngo ni gospel canke ngo ni profane ntavyo nta nakimenzi umaze kuraba ibintu bishaka kuba byamubayeko mbe nigani yaha impanuro wahaye Oleg nk'umugenzi wawe nk'umupetit frère wawe ni yaha impanuro wamuhaye kugira ngo nimba ibintu yabayemwo peut-être we ashaka kuba bibamo akabona ko ni ibintu bisanzwe kugira umuntu afata ikintu abantu bafata ibintu cyo kimwe ni igihe jambo wamubwiye nk'umuntu amukurira basi nk'umujama wiwe utifuza ko yosubira mu byo bintu namwumvishije no yandamwigisha yuko uyu munsi nimba tushobora kuba dufite kino giti kiri kimyembe ejo siko nticari kimyembe naho igihe usanga atanyembe kiriko kandi ko ugenda gikura gisaza niko usanga gita uburyo ndetse nafu biba bike donc biba bike rero ibihe bihibindi abo twabona kari beza kera ubu si beza kuri twebwe donc ibihe bihibindi kandi imyaka namwumvishije first kimya kiri kiratujana ugiye ari ukamara amezi 6
uri umujene w'umu entrepreneur mu amezi 6 ufise imodoka yiwawe ya ububuze ibintu byinshi rero namwumvije yuko imyaka iki yatujana nk'umu entrepreneur olege n'umu entrepreneur akomeye koze umuziki uri ku isoko rero namwumvije ko ibintu byinshi bari karahomba bishobora kuzomufasha muri kazoza kandi bishobora gushuka sanga nagize n'ikibazo ugasanga fan base birahindutse birabaye nabi career birapfuye kumvuza amakosa yiwe rero namwumvije yuko kwanza yuko araba kwanza future kazoza kiwe akakubaka ko kazoza kawe keza ugategura no munsi rero ntushobora kugategura uri mu mpimba n'ikibaho rero na university burya ugira utegure kazoza kawe keza nuko ubanza kwiga university ukayimara witwaye nayo muri university arige bakwirukana mwe mu bizi mwiza mu university arige bakwirukana wagira uheze swati wivye cyangwa gize ibiki ugasanga urishe kazoza kawe mu gihe ugasanga uranaronse n'akazi bagusavye diplome yo muri university ugasanga urayibuze kwa uburofa bw'iwawe rero kazoza kawe keza ugategura uyu munsi nigiki obwira abajene bagenza bawe bako bakumvita mu nuko kwanza bo kubaha amategeko y'igihugu sivyo no kwiteza imbere batinjiye mu bitabaraba icyo nicyo kintu gikuru ngaha abajene dukwiye kugendera ndi serious certain yuko nta mutegeze aza kugufunga uri gukora ivy'iwawe gukora ibintu vyawe utatatse ibindi bintu bitakuraba uje kuri abantu bose bagiye abantu bose bafunzwe bagiye bataka ibintu bitabaraba cece mu gitaci imidaga dukoretera dukunda leta niya nk'abaririmbyi leta irakunda abaririmbyi leta iramukunda Olege kuno umwana w'igihugu iramukunda kandi nimba gituma mukunda kubona Olege ashobora kuba aba mu kuno butaka bw'u Burundi cyangwa je mbanga mu kuno butaka bw'u Burundi nukubera badukunda kandi kwa je ndinga cyangwa Olege ndinga cyangwa uri ngane kubera ko leta ibonamo agaciro kacu ubona agaciro kacu yifuza ko nibo bazodusinyisha mu kugira mariage nibo donc muri quartier turimo zizotanga ikori nizo zizotanga amahera y'imwavu nizo tuzogira ibiki urumva leta iradukunda leta iradukeneye ugwaruka rero tureke kwivanga mu bitaturaba ugwaruka nicyo kitwishi nkawe nshobora kubona ejo ngo wagiye kuvumbura abaganga we n'abaganga wapi na wapi habwo uvuga ati ngiye kuvumbura umuririmbyi w'umuganga koze ibintu domene ibintu ibintu by'imyidagaduro bivuga ngo bugiye mu zindi ministeri bugiye mu zindi content je nageze gukora ikiganiro umunsi umwe ahantu nyene haraparitse akaduga mu Kamenge kuri 11 haraparitse akaduga abantu batavuga yuko ahantu hari umugabo n'umugore basambaniye muri iyo modoka umugabo w'uwo mugore amufashe urumva iyo modoka ikiguma ngaho baramufunga abantu barabafunga jere nk'umutana nigo cavuga ati jere nk'umutana nigo ifo kwinkuru abarundi ndayibaha yo ndagenda hamwe habera vya bindi nyene aho sinababonye sizi ngo je nagenda ndavuga ati umviriza ino modoka mubona aha sinzi nimba uzi donc ibintu bijanye kumenyesha aho deja namaze kwinjira mu makosa igiye kosa rigiye kabiri ngize ino modoka mubona aha iyi modoka iyi niyo bafatiyemo babantu bagira ibintu sinababonye kandi imodoka y'abana ndiko ndashira ku makamera sinibaza eske iyo modoka izosubira gucahe mu gihe iyo modoka babonye yuko ariyo yakoreye mu ivyo bintu bico bishaka ko nyene yacahindura irangi ko mba ndiko ndamumara amazi eske hoho nivyo nabitoje ko ndavyemeje eske nabibonye ariko ngaho warabona ko aho nari ninjiye ico gihe ntavyo nabona nice kintu ndiko ndakwigisha rero cyo kutaja mu bitakuraba kora ibintu kora ibikwerekeye kwiyumvira n'ivyo ariko kora ibikwerekeye ni giki wakora kera ubutagikora jewe nukuja mu bitanda cyonyene nakuvuga ngo kuvuga nabi nta muntu atavuga nabi naba nihenze ngo ndi professionnel ngo nkora ibintu bwenge nawe ukorana ibintu bwenge urashaka gushira mu bwenge bwinshi ugasanga buragukwegeye rero je kintu ntagikora nukutaja jenja mu bindi abagusuba ntuzigera umbona ngo je ngo abantu babiri ngo muri chambre ngo ata saba ririmbyi saba comédien saba kinyama filme je leta yarambajije donc mu butunga yarambajije ati sawa we rumesha makuru donc mu stati imyidagaduro entertainment sivyo abana basani oya deja hawaza uwifatishije mbona ninje mu bintu vya vie privée donc yabandi bantu nyene donc mbwa muri mvya zigata vie privée afise artiste umustar na vie privée afise ariko mba rinjiriye mu bindi bintu mba ninje muri vie privée y'umuntu atabakeneye umuririmbyi nimba ashobora kwereka abantu yuko afite talent nuko bashitse kuje imbere y'abantu abibereke niba bikiri private
rero ngabo nkaho nka mama wawe par exemple nka mama wawe sisi bo batubwiye ko yitonda je nibikiri private ngabo nk'ubu je ngiye kuvuga ngo aritonda jewe si mama wanje sinde ntabwo aritonda ugasanga arasara aho arashobora kunyitwarira akambwira ati wewe umvugira ibintu gute duhanyinjiriye donc rero abantu kujya mu bitakura abapeti yabo atagufunga mpaka je ndabira kwigwega kuri banje man so Landry Promoter tuko turamena nk'abasozera arasho kutubarira ama challenges atatu amaze kubako ngamuri umwuga gutakaza amajwi niyo challenge ya mbere nshira imbere biya vyo kuja muri university biga nibisanzwe biga buri muhungu wese ashobora kujayo rero n'abatari je bariyo gutakaza amajwi ikindi naco ni kuja gukora ikiganiro ngiye kuri gano nkamura kandi twayaze kandi umuntu ankoreye ibintu nk'ibi twaduhejeje jewe nta dusubira guhuza oya sindaheza ndakikubwira icya gatatu nuko nk'ibintu vy'inkundo cyane ku medias biramvuruga donc biramvuruga cyane birambabaza ariko ubijamo kuma media kubera bikora kubera ndumutananiko kuma media je mbaze cyo niko ndarondera ikimbabaza nacuze mva kubiyerekera akantu inbox ari sanga yo ma discussion y'igihumbi nisha block sana biyana baskoti bose n'abablotse Ashobye mu byose kuva ku elema enkoni n'abablotse nikorega naberetse umukunzi wanje discussion y'igihumbi nimero bazikura rero nico kintu kimbabaza ibyo biri mu bintu bibaza mu mwuga wanje kaya kantu nakoze gushira hanze umuntu donc umuntu turi mu kumwe mu rukundo biri mu bintu byanzaniye fight narafightinze sana kurya mu abavuga ko bijye bintu mwari ko murakina hamwe na rero oya twokina gute kandi nani wamubonye we ntiwamubonye ego bijye bintu ko guma muvana musubira oya ujya afise umuryango kandi umuryango uramukunda kandi umuryango ushaka kunyemera ko ndamutwara mu bintu bitabaho rero kandi nanje ndi umuntu akuze ndi umuntu yitahura ndi umuntu nkeneye kubaka ejo hanje heza yabandi ndi muri joke sinofata umukunzi wanje je nanje bon ubwanje nanje byarambabaje kagushika no musi manda vyifuzo kaja no makamera niho gusa murasanga bamushizeko kandi kubera ko numutananiko nawe na asiga afise esprit nk'iwanje umugore wanje sanga bamushize rero urumva rero campohesha nyene ariko Landry hari ukuntu genre basi ku bantu baba bamaze kumenyekana usanga kenshi badakunda kuvuga abantu bari kumwe mu rukundo genre bakabavuga kubera iki wowe bamaraya abona abasatirizi ngo biki nibiki ni kubera iki wowe ushobora kumva uri proud y'umuntu muri kuvuga ko abashega abo bita mwiza abashega abo isutwa bicocoro nko busutwa none wokugira iki wowe ushaka kugira iki kuri none kuri kamera akakanya wewe uje mu mwuga mu mutima wari umutwe wamaze gushiramo yuko ngo kuvuga umuntu mukunda kuri media si vyiza akakanya bisigura ko rero wewe importance ndabibona na importance kamera niko nasema mbona mukesho okay reka ndakikubwire rero reka ndabigusigure neza miye ndumutananirwa je maze gukunda n'abakobwa amarasa atandukanye mwarize ndibaza ndivuze rase muragitaho urabyumva ko wasomye mwarize mbabara nsigaye nkunda kuvanga indimi muri no misikozi no misigaye bisa makuru rero mu gihe je nagendanye n'amarasa atandukanye twagenda na mfise uwo dukundana umva byayi byuku mugabo je nkumvuza ati ibara miye vraiment tayari nta numwe aswa kungora rero niyo mpamvu usanga je mu rukundo mbambayeho neza nta bintu byo gucitingana donc ari nk'ibintu dupfa ibindi ibintu byo kuvuga ngo umukobwa ngo uyu n'uyu ya ntibibakoze je ibintu byanje biba biri wise mwe usanga nk'umudemu mu Burusiya usanga ufite umusheri mu diaspora ufite umusheri w'umurundi kandi wose ukabashera neza ucugira muri hide kuna sheri wawe umuco wawe umutananirwa nakubye ko natebe n'amarase atandukanye amakala abinzo babirabura abazungu abashino ababyibusha bose je namaze gukundana n'umuhindi kandi twaravugana vraiment gusa Landry Promoter agasuni karugi kwano bariko baragukurikirana kuri Magic Channel ibana je Magic Channel kweri bafite umwana mwiza bafite umukobwa mwiza vya hatari
umukobwa mwiza vya hatari gusa rero ntari gusa afise umutipe si je nagukunze je me donner au moins vuga icyongereza cyane ndabivuge mu gicayina canke ndabivuge mu gifa vuga mu gicayina no ushaka kubyumva mu cyongereza gicayina abaraza ko bamura band okay ndi anakubwire jewe avuga ndabivuge mu cyongereza okay I can stop to treat you my baby because I love you. Yeah. I will make uyu muntu mukanyeje uvuga gute sindabikore imbere ya mike waranje igagenda no mbona nabishize nabigize imbere y'abantu sisi vraiment je kuva ndakubonye vuba mutima wanjye mu Congereza ushaka mu Congereza na nkubwiye akabe namukubise kwanza kambere nshaka atagatahuye sisi maze ukora byinshi but I can start to treat you my baby because I love you so much and I'm gonna give you my heart please I'm serious please guys please no ni challenge speak English please sigagira kuru ubunda Scott Mirush ubunda bona barembeje wacha bitu Marisa University amuchanganya kuje ndaitangura University yuni atari mu Kirundi no sisi please excuse me behind the camera Scott please I have one question to ask. Okay, this girl. Yeah. Thank you so much. Thanks so much. Sisi. Do you love me? No. You have a boyfriend. Why? You have a boyfriend? Yes. Me also I have my girlfriend. Sisi. Comment ça va, baby? Ça va très bien. Sisi, no. Why are you laughing? I'm serious. Différence. Sisi. Écoute-moi. Ok. Je t'ai déjà dit. Je t'écoute, mademoiselle. Je t'ai déjà dit que j'ai un petit ami. Yes. Ouais. Ok. Je comprends, mais moi aussi, I have my girlfriend. I have a girlfriend, but. Mbarinje mu Congereza kubera kimaze iminsi ngira kuri Congereza cyane. Mazi ngira kuri Congereza cyane. Urumva? Bon, OK, laissez passer. C'est passé. Vraiment, si vraiment. France wewe je tukokwinja na place. France je wonda kaze wa. None kutawa. Ega ntitwoheza ikiganiro cyo gifite ubwoba. Kuri wenji weze kubera nandike ni ni bamwe yanandiki iki. Abunda kizi wangu nico swakunanira kwera we. Ega ndakizo yawe twosubira mu byo twakoze. Sibyo twakoze mari ubu rero kaka. Kisigira makuru icongereza igifaransa. Icongereza ubuhunda kaze. Biyavuga ngo kuri Timaya. Cyo bibaza kwa Timaya. We ni wari kwa Timaya. Sasa kuvuga vuba Scott nakata. Nona micro tu ya Magic. Gusa Magic murarinda niwe mwagiye mwenye. Magic murarinda. Nakuma kwa Timaya. Nakuma kaje inyuma ngo Timaya, how are you Timaya? How is it your flight? Kiingereza wa journalist. Nisikia ka boss nyuma behind. How is it your flight? Mary nawe. Go can I give me collabo go Timaya go please go maili. I'll maili. I need to working with you. Vuga icongereza neza. Mutabiza murahora. Muhamagare twe barukovuga wabicoco tuze Abantu bari to speaking icongereza neza. Ubundi muri kumvise umwigisha nyigisha. Umwigisha ni petit frère wa. Kwa Pax Alaba. Itwa Pax Alaba. Washaka kugusota. My teacher. Washaka kugusota. Kubera kuvuga icongereza cyane mbarumva menga nosozera mu congereza but. Voilà. Kingereza kina. Mu Gifaransa. Ikibazo. Baba bibaza
Wabaza ko sisa tabyazi usanga ko tamumara abantu. Reka basi mvugi. Aya bwigi Igiswahili yo uratikizi gasisi. Abona Igiswahili kumenya na Igifaransa madongo. Tuvugane mu Giswahili. Okay. Tuvugane mu Giswahili. Hamna shida. Hamna shida. Okay. Kaka, mimi umependeza kaka. Sasa kwa sababu gani bana miko? Asante sana. Kwa sababu gani umeamua kufanya kipindi na mimi? Kwa jana nakupenda sana, nakufuatiliaga sana. Unanifuatiliaga sana. Nakufuatiliaga sana. Napenda sana vipindi vyako. Unatumika fresh sana. Katika hii industry nakupenda sana. Kwanza wewe ni mwenyeji wa kijiji gani? Mimi. Ba. Sawa. Hicho mkamenge mzee. Nani ganisha? Mimi wapa bwiza sana bwiza. Mega Kiswahili cha minushi go bako. Ngo sawa sasa sawa. Sasa sisi. Endelea blaza. Sasa wewe ni mwenyeji wa kijiji cha wapi? Hapa Bwiza. Mbona watoto wa Bwiza wanajua kusema Kiswahili? Lakini hivi si. Alafu wanachoma Kiswahili sana. Lakini hivi si Bwiza naishi hapa Ngagara hapa. Yeah. Alafu uko boya sana. Johnny, aje. Sina kuuliza. Aje tena. Aje. Mimi nakuuliza tuko boya kwa sababu unaona Kiswahili chenyewe hujui. Na ni mwenyeji wa Bwiza. Mtoto wa Bwakamenge na najaribu kwa kuongea Kiswahili. Lakini sidhani kama sasa tajaribu. Lakini umejaribu, attention kwa sababu watu wa Bwiza ni wajuaji sana. Yeah. Yaani wa guruguru. Yeah. Nikisikia niko naongea Kiswahili cha hivi kile cha Kamenge. Lakini mimi siku mtoto wa Bwiza ni kudanganya tanta. Kwa wapi? Mbona unasema Kiswahili vizuri? Sisi. Asia. Nataka kisoma masomo. Sima kisomaga masomo. Unasoma kwanza wapi wewe? Nasoma darasa la ngapi? Siku mtoto hapa Burundi. Kwa diaspora. Sema wapi wewe? Nasomea wapi? Sisi mbona wewe unacheka tu? Sisi jaribu. Subiri kwa tusimalize. Sema nini bro? Nataka niongeleshe sisi. Uko na sauti nzuri. Asante. Sauti nyororo. Asante. Alafu unacheka vizuri sana. Asante. Niambie kipi umependa kwangu? Bon, laissez tomber, on va pas. Na wewe vraiment. Tuachafisa kazi kesho kuforom. Vuga Kiswahili kija nyene nico mukamenge bari imenya. Wewe hapa ufa kuvuga Kiswahili wewe. Najua Kiswahili kama. Je nageze kuri tape. Sasa unakunda na marase yose. Nimutanga nigishimwa ngano kivuga maniha. Iyo ni ajo ni kibao ni niha uvuze uramukanije. Hai niha. Unuze inuze ya igihindi. Kahuna pyari he. Ambanzi ico mvuze je twagiye. Urashobora kubanza kuvuga ibintu bibiri wakunze kuri sisi tatujanaje ibintu bikunze. Form nehi. Fata mikro. Ça veut dire quoi? Mvuze nehi mbanasi. Kubera iki wazi? Ambasha senda gucanga n'ibintu nikoka twenga neza ariko kandi karagaciye mwana kwadukurikirana kwanza bumve kwanza yuko turi muri vibe nta turatera inkuru abantu bumve ingene donc ugwaruka twirekura babone ko mu Burundi hari amahoro turi nk'umwanya wo gutwenga wo gukina ni ikintu ciza kiba gikeneye ku buzima bwa muntu ndetse kugwaruka cyane exactement twayaze turamenya donc ibintu bimeze gute je ku bwanje mba numva ko atacura bintwaye rero je ndakunda ijwi ryawe kandi kuhaje ariko nosaba yuko mwongereza ingufu muze murakora ibiganiro byinshi kugira tubabone cyane nkuko ibiganiro byinshi gute mu gihe Scott montage yiwe yonyene abanza kuvanga amakara nk'igihumbi gana gushaka imwe amasaha 10 kizo ko exporta mu minsi 2 byo kunda gute ivyo bintu Scott acha kuvanga amakara cyo kwemera ikiganiro kizakuja kuno musi nyene sawa ndabakunda cyane tuko turitirera inkuru mwakurikirana kuza kuntemberera nongera nsaba imbabazi nimba hari ahantu twavuze bidakenewe canke bitari vyo ariko twe turabana b'igihugu turaryoherwa kuba turabarundi turaryoherwa kuba dukora ku butaka bw'u Burundi buraryoshe bumeze neza tubayeho fresh nta kibazo dufise umutekano uruzwe ni full twe mu bikorwa vyacu bigenda neza turafina tugatwenga tukablaga c'est bien c'est génial c'est génial urumva kandi turashobora tubamara ama stress abantu bari hanze y'igihugu basanga bavuye ku kazi barushe ifuko tubatwenza bakibagira ibyo bari mu canke baba biriwe barakora barushe niki nkundira Magic Channel irabwa n'abantu bari professionnel abantu biyize ba intellectuel imbwa bo je ndabwa n'aba intellectuel bavuye abaki bari mu urumva
rero njya public nani ariko meje kwanza ni muhira abafana turabasangiye je ndabakunda cyane bende kamera ni rasta Landry Promoter, c'est un plaisir. Ah, ok, merci beaucoup. Moi aussi, vraiment, c'était un grand plaisir de vous voir, de vous faire interview avec vous, de faire interview avec vous. Vraiment, I'm so happy. I'm so happy. Sagaravuze icyongereza. Sigaye gukora nawe kuri Magic Channel TV. Sigaye ngatse. Yo bakunda Magic Channel TV nadusodeye ikiganiro cyacu tsakoranye n'umutananirwa cyari ikiganiro kiryoshe cyo tubasaba ni kugira subscribe like na share kugira mu bandanye mukwekana ibikorwa byacu mu bandanye mutujigikira hasta na vista.